twongeye kubaramutsa mwebwe mukurikirana radio Uhuru. Ni radio mukurikirana ku mirongo kwijana na kane n'ibice ubusa. Rero muri kumwe nandi kuri yo Merance. Kino kiganiro rero nkuko musanzwe mukimenyereye ku munsi wa mbere kuva igihe cy'isaha 11 zuzuye neza kugera igihe cy'isaha 12 zuzuye neza, cyo kimwe no ku munsi wa gatanu kuva isaha 5 kugera igihe cy'isaha 6. Ni kiganiro rero c'amagara y'abantu kuri twese. Ahanini rero twisunga kubifungurwa nkuko dusanzwe tubikora. Rero uno munsi tuza kuvuga ku gitegwa gisanzwe kizwi n'abarundi batari bake, ntawe uvuga yuko ataragifungura. Ico naco sikindi n'umwumbati, imyumbati muri rusangi. Imyumbati uretse uwo yankiye abantu bose barayihekenya canke bakayijya mu bugari canke bakayijya isombe. Imyumbati rero turiko turababwira ni imyumbati rero iba mu Burundi bwose, iba hariho hose kandi irahendutse, ntabwo izimvye cyane. Rero imyumbati ni imwe mu bitegwa byamira mu kuzimu nk'ibijumbu canke ibiraya canke amateke n'ibitunguru n'ibindi byamira mu kuzimu. Imyumbati rero ni kimwe mu bihingwa kuva kera, kandi imyumbati yamye ihari kandi bikaba biri mu biribwa bisanzwe biri mu mbumbarugo. Ufatiye nk'akarorero ibijumbu, ibiharage, gutyo nta muntu yoshobora kumara indwi yose adafunguye ibiharage. Ruguru bikunda kuba ari ibijumbu canke imyumbati. Benshi rero bakayifungura nk'ubugari, abandi nabo rimwe bakayifungura bayitetse bisanzwe mu biharagi uko. Abandi benshi nabo bakayifungura bagafungura ibindi nk'amababi yayo ari ryo sombe. Umwumbati murumva rero uko ukaze. Hanze naho bashobora kuyikoramwo iki, bashobora kuyikoramwo imikate. Rero sindashobora kubona umukate uva mu mwumbati, ariko hanze birabaho. Muca mwumva bimaze kuba bimeze nk'imikate, haba harimwo n'icapati, ariko sindumva yuko hariho amabenye akozwe mu myumbati nka kurya bavuga yuko haba harimo amabenye akozwe mu fu y'ibigori canke y'ingano canke y'iki. Eka noneho bivana n'ico muba mugomba kugira. Nukuvuga n'ibijumbu nyene biravamwo imikate navyo canke bikavamwo keke. Ibijumbu murabizi canke ibigori canke nyangano nyene bivana n'ingene baba babiteguye. Kera rero byavugwaga yuko imyumbati ari y'abantu nyene bo hasi baciriritse batishoboye, ariko ntabyo ari byo. Yamara ubu siko biri n'ubu. Ubu imyumbati iribwa n'abantu bose. Ufatiye ku bwoko bw'ifu, ikivunde, hakabamwo nimwe yera, ikirobeke canke hakaba nako bita ifu y'akambaranga. N'ubwoko bwinshi rero murabyumva. Kandi imyumbati uretse kuyifungura nk'ubugari, urashobora kuyigira ikivunde. Muramaze kumva yuko bashobora kuyiteka nk'imivunde bakayijya, urumva bajya kwishi. Nukuyijya ubugari canke bakayijya n'imyumbati uko nyene, canke bakayijya ikivunde, canke bakayijya ari imikate, canke bakajya amababi yayo. Murumva rero yuko imyumbati mu buzima bw'abantu ikaze. Muri bibiribwa rero biraboneka cyane, kandi bikaba bivura
n'indwara zitari nke na rya isanzwe indani irimwo ibintu byinshi. Imyumbati iri mu biribwa rero bifise intungamubiri nyinshi, ndetse abahinga bakaba bavuga yuko imyumbati ishobora no kuba woyisimbuza canke ukayirya mu kibanza c'umuceri. Uko rero vyogenda nivyo rero mu kanya tugomba tubabwire. Twagomba mu buhinga bw'ivyuma batudugirize akaririmbo gatoya, tuje tugaruka tubabwire. Twagarutse mu kiganiro cacu kubaba ariho bacugurura uturadiyo twabo. Uno musi turiko turavugana ku vyerekeranye n'umwumbati, nk'uko twagiye tubibabwira yuko imyumbati bayifungura gutandukanye, uyihereye ku mababi ukagenda ku mizi. Twababwiye ko umwumbati ahanini bafungura umuzi wawo, hanyuma bakawufungura gutandukanye. Hari abagira ubugari, hari abayifungura uko nyene. Imyumbati murazi yuko ari kimwe mu biterwa mbumbarugo no mu Burundi bafasha cyane. Barabizi nk'abanyembo, cyane cyane ubugari bakunda kuba babukoza inyama, bakagerageza bakabukoza n'amafi, indagara muri rusange, ubwoko bw'indagara muri rusange. Ugaca usanga rero barabukunda cyane. Mu ntungamubiri rero ziri mu myumbati twovugamwo ibi vyongerera inguvu. Nico gituma abantu barya imyumbati kenshi bagira inguvu. Hakabamwo n'amaproteine, hakabamwo n'ibinure, hakabamwo n'ibinyesukari, hakabamwo n'amafibre cyo kimwe n'amavitamine. Hakaba harimwo vitamine B ya mbere na B ya kabiri na B ya gatatu na B ya 9. Hakabamwo na vitamine ya C, hakabamwo na vitamine ya K. Rero n'imyunyunyu, hakaba harimwo na potassium, hakabamwo phosphore, hakabamwo na calcium, hakabamwo na fer aribwo butare, hakabamwo magnesium, hakabamwo na sodium. Ibi rero ni bimwe mu byo tudashobora kukubwira mu Kirundi. Ego, ibi byose rero nivyo bituma imyumbati iba ikiribwa c'ingenzi kandi gifitiye n'umubiri akamaro kadasanzwe. Rero tuze dusobanukirwa impamvu dushobora kurya imyumbati kandi ikanatumerera nabi. Rero mwumvise rero yuko n'ubundi naho imyumbati ifise akamaro kaniniya, ntabwo woyirya imisi yose indwi kundwi. Iraheza ikakuzanira amaefe, ibyitwa ingaruka ku rugero rugira kabiri, ariyo bita secondaire. Les effets secondaires no kuvuga ni ingaruka ziterwa no kungene ibijumbu ari byo uriye ukabifungura indwi gahera ukagenda no kuyindi. Icyo gihe umubiri uba uri kurakira ivyo gusa, kandi hariho ibindi uwo mubiri utabufise. Kandi uzurabe ntiwoshobora kurya imyumbati indwi yose, uca n'umubiri uratuma utakibishaka. Ni nk'uko abantu usanga iyo babonye inyama, cyane cyane abantu bakiri bato nk'ugwaruka, abana, kurya inyama bumva n'ibintu biba biryoshye cyane, canke kurya bena tujya tuntu bagenda bafyeta ukuntu dusosa. Hajya uwo kwakira amajojo menshi akayazanira umwana, yotinda akarambirwa kuyarya. Canke wo kwakira izo nyama nyene buri mwanya zikaba arizo uza ukagaburira uwo mwana, byo mugora cyane. Mugabo iyo uzimugaburiye, murazi yuko inyama ziba zizimvye, ukakira ku isahane ukamushira ku inyama imwe canke zibiri,
yamashaka yuko n'iriya ya mugenzi we mu gihe atari hafi asanga yayiriye. Rero n'ubugari bw'ubududu, wowe uravuga uti ndakunda ubugari bw'ubududu cyane gusumba ibindi bintu, mugabo ntiwoshobora kuburya indwi yose. Kuburya indwi yose no kuvuga iminsi indwi ku ndwi, no kuvuga uburiye mu ijoro uca ubusubirana saa sita, no kuvuga indwi ububuriye indwi yose ububuriye inshuro 14. Ntivyo wakunda. Mu gihe naho wo bigerageza uca usanga bwakuzaniye ya maefe twakubwira ari ku rwego rugira kabiri, arizo ngaruka. Izi nazo muri kino kiganiro muraza murazumva gahoro gahoro uko tugenda tubibabwira. Rero kuvuga ko imyumbati ari kimera kiri mu bwoko bw'ibitera imbaraga, inguvu, ni kimwe rero cyo kimwe n'ibijumbu n'amateke aratera inguvu. Ibijumbu ni kwa kundi ego, ariko murumva yuko kiba imyumbati iba igizwe n'ibintu byinshi. Ariyo mpamvu no munsi nimba wari imyumbati ejo wohindura kugira ngo umubiri ntuhave ugira ibindi bibazo, kuko mu bibazo tuza kubabwira nuko imyumbati burya iri ubwoko bwinshi. Hari imyumbati ihoze ariyo yayindi bita imihoro. Iyo myumbati iyo uragenda ubwo nyene uvuye kwisoroma ucutonora ugakuramwo ijyamizi ibiri hagati na hagati mu mwumbati, hanyuma ugaca ugira utuntuze duto duto ugacuteka. Nimba uteka mu biharagi, nimba uteka uko nyene hanyuma ukawihereza ku biharagi hejuru, nka kurya uvuga uti uno munsi ndateka ibijumbu byo mu mazi hanyuma nce nteka ibiharagi n'uturengarenga nshireho, nzane n'utundi tuntu turyoshye dushireho, hanyuma ibijumbu dukoze. Canke ukavuga uti uno munsi ndatetse ibiharage nivyagera gusha ndaheza nongere ko ibijumbu hanyuma nteke, bavyita ngo ni melange. Ukayigira iyo melange ukayigira bigitetse, apana vya bindi bakubwira ngo nyarurira melange, oya ikaba melange. Hakaba n'ikindi gihe nigeze kubona ahantu bakira ibiharage bagashiramwo amakaroni, bagashiramwo spaghetti, hanyuma bagashiramwo umuceri, bagashiramwo ibiraya, bagashiramwo ubushaza butoto, bagashiramwo umuceri, hanyuma bagaca bakira inyama nyene bakarindira igasha, hanyuma bagacamwo nk'ikiro, nimbara nk'abantu batatu bane. Ikiro murumva yuko gishobora kuribwa n'abarenga 4, kuko hari igihe ugira inyama imwe canke zibiri ukagira ntono, ariko hoho bagaca bagira uduce duto duto, nukuvuga dushobora kuvangana mu byo gufungura byose biraho hantu. Nukuvuga uri ikiyiko kimwe ugasanga uyoye spaghetti, umuceri iki, hanyuma bigeze gusha urumva yuko baca bakoresha kijya kibamiro nyene bakoresha mu kuvanga, bakavanga byose bikaba nk'intuze bivanganye. Sizi ko murabibona muri Uganda ukungene bategura ibitoke vyaho, n'ibindi rero baraheza bakabitegura uko, hanyuma babyaruye ukabijya nyene wumva n'ibintu bicangaye. Je numvise biryoshe, mugabo hariho n'abandi nabo bakubwira yuko bitaryoshe. N'imyumbati rero ushobora kuyiteka mu biharage hanyuma ugacanga ni mu biharagi, hanyuma ukarondera za tomati zawe, amavuta hayariyo yose, yaba amamesa canke yaba amakoto, ugashiramwo. Abenshi rero mu bagiye bavuga yuko bagiye bararamba mu bantu batari bwamenye ngo muri iki gihe ngo hariyo ngo ibirungo bitugenda tugura ku isoko, akenshi ntavyo baza bakoresha. Ibi birungo bagiye babironka mu nyuma, nko muri iyi myaka y'1910 canke na 40 na 60,
bafata ibiharage teka mu myumbati hanyuma bagashiramwo amavuta y'inka canke bagashiramwo amavuta y'amamesa. Icyo gihe nimba wari ufise igitunguru gashiramwo naho utakaranga byaba biryoshe. Mugabo ubu iki gihe umenga birabishe kubera bamaze kubimenyera ibirungo, ukumva ngo isombe ngo ubu rirafise ngo onja yayo, hakaba onja y'isombe, hakaba n'ibintu byinshi usanga muri iki gihe byaragiye bitera imbere, bya bindi mu gifaransa bavuga amelioration. Mugabo aho bitandukaniye n'ivya kera nuko ibya kera byaba biri kama, byitwa yuko ari nka kama. Mugubu bakubwira yuko ngo ntibiba biryoshe wakiriye ibijumbu ukabishira mu biharage, hanyuma ugashushiramwo amavuta n'igitunguru, wagomba n'agapiripiri ugashiramwo gakeya, urumva bakubwira ngo ntibitetse neza. N'abana b'ibujumbura ntavyo bokurira. Mugabo bakubwira yuko ababijya icyo gihe baramba cyane, bararamba kuko byaba ari kama. Na yubu nk'ubu waca kubwira ati none ajya ntuze rya piripiri ukunda gusanga riva mu Buhindi, mu Bushinwa, bakubaza bati none baritegura gute, ntushobora kubimenya. Canke onja y'isombe none bayitegura gute? Ariho ibintu byinshi rero udaheza ngo umenye, aricyo gituma ushobora gusanga nk'ibujumbura abantu bakunda kurya ibirungo cyane. Ntabwo ego ariho benshi bakubwira ngo ngomba kurya nyene mvyibuhe, igihe utaba utagase ufise amafaranga ngo babone nyene ubyibushe nyene ngo ntuburya ntubufungura. Mugabo abantu nabo bafungura neza barakira niyo ko baragasahani gatoya bagashiramwo ibyo kurya by'akamaro. Niyo mpamvu zo kwibonera mu bazungu bahora baza n'ibujumbura utwo tuntu badufise, ukabona bariko baririra utuntu umenga n'utunini, ukabona yakiriye akantu kameze nk'agacupa, ukabona yakiriye akantu kameze nk'akanini arariye, ukabona yongeye akandi arariye, ari ku rugendo. Mugabo wewe nawe wagomba ukaba waraye aho yaraye, nijoro mwafunguye bimwe, mu gitondo mwanyoye icyayi, mugabo mugeze iyo muja mu masasita nk'ubu mugiye nk'Imuramvya canke mugiye mu Rumonge gutembera muri Parc National, ukabona saa sita ntabajije ngo mbe nyereka restaurant hiri, mugabo ukabona kuye akantu kakanini mu gacupa, nk'akantu kameze nka shokora gutyo, ukabona arariye. Mugabo gihe wamwegere ukamubaza azokubwira ati kano kantu rero kangana na shokora ndiye. Burya karivanzemwo umwembe, karivanzemwo umuhwi, karivanzemwo iki, ugasanga wewe ariye icyo bita aliment complet muri ako kantu, agaca kubwira ati harimwo n'akantu gatuma utagira inzara. Icyo gihe ugasanga umuzungu uri kuramuraba womenga aronze, ariko wewe ka kantu agenda yirira bya hato na hato umenga batwita utu Miss Girl, nyambari Miss Girl, ariko mwumve yuko tujya tuntu tuba ari utuntu twugaraniyemwo ibintu byinshi. Ariyo mpamvu muri iki gihe uzobona hariho n'abandi bagiye nyene babikamisha, ugasanga za Malaysia, ugasanga n'ahandi bagiye kuzana amaproduit, hari ibyo bitanga ama mushroom canke ukumva zizarowe, ugasanga n'ibindi vyugaraniyemwo ibintu byinshi. Ugasanga bakubwiye ko bivura ibintu byinshi kandi ubona umenga n'utuntu dutoya tw'utunini gutyo, muca mwumva yuko n'ubundi gufungura ibi birungo ntimuzi iyo byakorewe. Wovuma wakira buri gitegwa cyose ukagenda ucihako mu ndwi, ukavuga uti kuwa mbere ndarya umwembe, kuwa kabiri ndarya umuhwi, kuwa gatatu ndarya umutakafero, kuwa kane ndarya iki, ndarya ivoka, kuwa gatandatu ndarya iki. Mu bintu byose uzi ukamara indwi byose wabihonje,
wabiriye, icyo gihe kimwe cyose kiza kikuzanira ikintu. Uno munsi ego alimado base n'ibiharage, ukavuga uti ibiharage uno munsi ndabishiramwo ibiraya, ejo ibiharage ndabishiramwo imyumbati, hirya y'ejo ibijumbu nako ibiharage ndabishiramwo ibijumbu canke ndabishiremwo iki. Muri ico gihe urumva ugashiramwo uko wateka ibiharage ukabishiramwo ibijumbu ugaca wongeramwo beterave, ejo ugateka ibiharage ugashiramwo ibitoki ugaca wongeramwo karoti, hanyuma nyene ukagenda ufata ibiharage ushiramwo irengarenga, hanyuma ugafata ibiharage ukagenda ushiramwo umukubi nimba wabonye ku isoko, canke ukagenda ugashiramwo n'ibindi byinshi ntiriwe ndakubwira. Uca usanga kwa kungene ingwara igenda igufata nimba utigeze uronka nka vitamine ya fer, ugasanga uramaze ukwezi uramaze iki ivyiganjemwo fer ntaco, nta na kimwe ubiriyemwo, ingwara ikigufata. Ugiye kwa muganga baragupima bya bindi bavuga ngo ni bavyita NFS usanga irimwo igikororwa, ikabirimwo umukoyo, ugasanga n'amaraso bakayapima ubwoko gutatu, hari gupima kuyabura, hari gupima ko harimo imigera, hari ikindi nibagiye. Ico gihe bakavuga ngo arabuze vitamine, bagapima mu mate, bakagerageza bakaraba ikintu buze. Aho ico kintu buze bakavuga ngo uyu ngo yabuze vitamine, niyo mpamvu ngo avimvye mu maso, canke niyo mpamvu umushatsi wabenje, yabuze fer, canke yabuze magnesium, canke yabuze zinc. Ico gihe baca baraba kuri catalogue kenshi baba barabifashe mu mutwe kujya uba wamenyereye gukora imodoka canke ikindi kintu, niko nabo bamenyera ibinini bakwandikira. Aba docteur niko bamenyera ibinini bakwandikira. Rero kugira wirinde ibyo, fata ibifungurwa byose bizwi, amatunda, amabungo, iki, ugende uyarya. Icyo utariye uno munsi ukirya ejo, icyo utariye ejo ukirya hirya y'ejo, gutyo uzosanga bimeze neza. Ariyo mpamvu uno munsi turi ku myumbati. Rero imyumbati rero iraheza ikaza iragufasha. Hari kandi rero n'abajya amababi y'imyumbati, kandi amababi y'imyumbati nayo barayashiramo ibirungo ngira ntiharyoha. Urumva iyo wayariye ruguru ukayahisha neza, ugacushiramo akunyu n'amamesa, barayarya bakayarya nyine ugasanga bimeze neza. Mugino naho bashiramo ibirungo, ikaranga ugashiramwo bagashiramwo aubergine, bagashiramwo amamesa, bagashiramwo inyama za canga. Hari aho nabonye rero bashiramwo canga atari n'ibigufa gusa kugira ngo isombe igende neza. Ico gihe uca usanga bimeze neza. Rero aya mababi y'imyumbati niryo sombe bakabijya nk'imboga nyene, ugatangara ingene umwumbati ushobora gusanga wawuriye nka wonyene. Nkuko ugafata isombe waritetse neza, ugaca ukakira ibiharagi ukabikaranga neza bya, hanyuma ugaca utegura isosi y'inyama, hanyuma ugaca urenzako n'agasombe, ugaca ubikoza ubugari bw'ubududu. Murumva yuko umwumbati ufise akamaro kaniniya cyane, biraheza bikagufasha rero uko wabijya nk'imboga. Nkuko rero izi mboga tugenda tubikura ko zigenda zibitangaza nuko imyumbati ihingwa mu bihugu birenga 80 byo ku isi, ikabiribwa n'abantu barenga amamiliyoni 800 bo ku isi, no mu Burundi urumva barimo. Imyumbati rero ikabigihingwa gikundwa n'abahinzi aribo barimyi benshi, kuko imyumbati irihanganira uruzuba. Nk'ubu wateye irengarenga ugatera imyumbati irashobora kumara ukwezi kose washinze. Urazi ko batera ibyo bita butire, ingegene z'imyumbati, imitumba y'imyumbati ikaba ariyo bashinga
mu kuzimu. Ico gihe imvura irashobora kumara ukwezi itaguye, mugabo ugasanga umwumbati wanaze, ariko irengarenga ntivyokunda. Nico gituma bavuga yuko imyumbati impamvu irimwa ku isi yose ikaboneka nuko irarinda uruzuba. Hanyuma rero imyumbati ntikeneye n'ifumbire nyinshi. Uzurabe ruguru uko bigenda, ntabwo ugenda ngo ugure engrais chimique ngo ushire mu mwumbati, ntibibaho. Mugabo urumva yuko biba bikenewe yuko uvuga uti hajya ahantu imyumbati irahakunda. Imyumbati irakunda no ku gasenyi, umusenyi nyene canke ahantu hari urubuyebuye, mugabo atari vya grave ngo habe uruntu gurukute gutyo, oya. Mugabo hari akavu. Murumva ni imyumbati iba mu kivuvu, ikaba ahantu nyene cyane cyane hameze neza, mugabo ntibisaba yuko ngo iba ahantu hahambaye nko mu mwonga iki, ahubwo imyumbati ntabwo igenda iba mu mwonga cyane. Ni hahandi uca usanga yabaye ibishogoshera ukuntu ugaca usanga irabishe. Ariko imyumbati yo ku gasozi, imyumbati iri ahantu hameze neza, aha muri rirare murabona ko ihaba. Niyo mpamvu rero tukubwira yuko imyumbati iba hariho hose, bigaheza bikavura n'indwara zitandukanye. Rero abantu benshi nkuko yihanganira uruzuba twabibabwiye, rero iraheza igafasha ku ndwara zitari nke. Murumve ko iheza igaca ikurinda ibitari biki. Imyumbati rero izwi ko yuko itera inguvu, ibi tubisubiyemo, bikanarusha n'ibindi biribwa. Waruzi yuko imyumbati isumvya inguvu wariye umuceri. Umwe yariye umuceri, uwundi akarya imyumbati. Dufatire ku kiro. Ikiro cy'umuceri, umuceri uravyimba, murabizi ko ugwira, ariko umwumbati ntabwo ugwira. Dufatire ku kiro cy'umuceri. Ufashe ikiro cy'umuceri ugaca ufata n'ikiro cy'imyumbati, byose bikaba bitetse. Burya imyumbati niyo usanga itanga inguvu gusumba umuceri. Umuceri sinzi yuko naho ujya ukawohaga wawuriye wonyene, unyaruka cyane kumva washonje mu masaha nk'abiri. Dufatire ku masaha abiri. Ariko wariye imyumbati, urakora ukikorera imizigo ukagira ane, mu masaha ngira usubira gusonza ngira nko mu masaha 4. Muca mwumva rero yuko imyumbati igira ico bita umuremo mu nda, ariko umuceri nta muremo ufise. Urashobora kurya umuceri ugahimba nyene kumva nyene mu nda yuko hameze neza, ugaca wihereza igikorwa ukikorera, cyangwa ugahereza ugapakurura ibiyeri, ugapakurura iki, abandi bagapakurura imiceri, ibiharage, ariko mu nyuma nk'inyuma y'isaha uza wumva intege zagiye, wariye umuceri. Niyo mpamvu rero bakubwira yuko bitanga imbaraga, kandi imyumbati ikabizimbutse ugeranije n'ibindi. Niyo mpamvu iribwa cyane ku bantu bakunze kuba bakoresha inguvu. Ukiyumvira batse agasahani cyangwa imiranje y'imyumbati, abandi bakaka amateke. Batandukanye n'abatse igitoki. Uwatse igitoki aruha n'ingoga ugereranije n'uwatse imyumbati, mu gihe baba bari ku gikorwa kimwe, niho tubigereranirije. Niyo mpamvu inguvu zitangwa n'ibikomotse ku myumbati ziba zikaze cyane. Uburyo rero bwo gutegura imyumbati sinakurirwa ndabibabwira, murabizi. Iyo ugiye kuribwa umwumbati, icambere ukura ko n'igishishwa. Nta mwumbati ujyanwa n'igishishwa kweri, oya. Niyo bihenze bakavuga ngo baratonoye imyumbati bagakurako kaya kantu k'inyuma, hanyuma bagaca bashira mu mashini. Murazi hanze yuko hariho imashini zitegura ibintu, ntabwo baheza ngo batonore ngo bakoreshe intoki nk'uko twe tubigenza, oya. Umuceri ntibigo bakubita mu mashini, hakaba ahasohokera umuceri n'ahasohokera bijya bikumbi. Hanyuma bijya bikumbi navyo bakabikoramo ibindi bintu. Cyo kimwe n'ibitwe ubona by'ibibazugwa canke ibi bintu biva ahantu bagirira imbaho. Bijya bintu umengane n'ibintu by'ubufu, ibifu muri rusangi, burya baca babitegura
uko babitegura niko bashiramwe imiti ugaca usanga izi meza zigezweho izi nyene ubona zibrillante usanga mu mamangazini aha muri ville wayigura ukayigura amamiliyoni ariko ugaca usanga yoyo indani yibereyemwo birya bikumbi usanga bakoresha mu kugirane. Murumva ni imyumbati rero baragira ibishishwa bagakurayo nta wuzi icyo baca babihinguramwo. Mugaje nagomba ndakubwire yuko ibi bishishwa twe mu Burundi duta hanze barabikoresha ikindi kintu. Nk'akarorero ugiye mu mamangazini nako mu supermarket yo muri Amerika urashobora gusangayo amababi y'ibigori bayatekeye mu mashashi. None ukiyumvira uti none ibi ko ari bishishwa mu Burundi turabita, abatabizi bakabiturira. Erega nino ibi bintu dukura mu mbaho barabita, muga hanze uzosanga ibi bakura mu bishishwa by'imyumbati nabyo batabita, ahubwo uca usanga babitegura ugaca usanga bivuyemwo turto y'ingurube canke y'impene babanje kubikuramwo kujya kuntu birura, kuko hari imyumbati ihoze hakaba niyirura gutyo. Ugaca usanga twebwe natwe turabita bikaba imborera tukabyita amase, mugana abandi nabo abari mu ihinguriro rihingura ubuyi bw'imyumbati ugaca usanga nabo bariko babikoresha ikindi kintu. Ugasanga ibijumbu twebwe wumva ngo biragoye, ibijumbu nta bakene babijya mu gatwe hariya ugasanga nibyo bahinguramwo keke, ugasanga bazizanye ibujumbura turaziriye. Rero dukwiye kuza turaha agaciro bene ibi bintu kuko hariho byinshi tugenda tutakaza gutyo ugasanga ni hatari. Abenshi rero uburyo bakoresha ni ugutonora imyumbati bakayikatamwo uduce duto duto nyuma yuko bayigosora. Gusa hari n'ababanza kuyihubika cyangwa kuyisekura mbere yo kuyikoresha. Twigeze kugera mu gihe c'inzara igihe kimwe, ariko tukaba twigeze kuba dufise imyumbati ico gihe yasa nuko yahindutse arimado baze kubera ibijumbu murazi haragira igihe bihera. Ico gihe imyumbati kaba yaba ihari. Ukungene imyumbati baheza bakayitegura haba ari muci, imyumbati bakayitegura mu misi 2 gusa. Barayitonora bagaca bayisekura mu isekuro, bakayisekura nyene ikamera nk'iyanoze, muga murumva yuko yaba n'ubundi ikirimwo ibintu bimeze nk'amazi mazi. Hanyuma bagaca bayanikira, uno musi bakayanikira, ejo bakayanikira vya bintu wamenga birimwo amazi kuko maze kuyisekura nyene ikanoga. Bukeye wacu ubona ivuyemwo ibintu bimeze nk'ifu hanyuma hirya yejo ibyo bintu bikaba vyamaze kuma. Muga ikibazo twaca tugira nuko yama elema y'ukungene usanga agize ndaza kuyababwira hepfo ingene bayita. Hari ivyitwa thianine, hari ivyitwa riboflavin, hakaba n'ivyitwa niacin. Ibi byose tugenda tubikura mu myumbati. Ico gihe kubera imyumbati tutaba twayigize mu mazi ingwibe ibirobeke canke ngo igire ivunde, kaya kantu niko gatuma imyumbati iyo uyivundishije kaya kantu karura kaca kavamo. Kujya kuntu imyumbati mari imisi mu mazi kaba imikembe kaya kantu karura kavamo. Mugatwe bw'ico gihe c'inzara cyari gihe cyuko bayisekuru no musi bakayanikira, ejo bakayanikira, hirya ejo bakajya mu bugari. Wacu usanga iyo niyasa canke ico kindi kintu kitameze neza kidufata. Muga kubera twari tuvuze inzara byaba ari ibintu bimeze ukuntu. Rero murumva rero yuko imikate nako iyi myumbati bikaze. Rero ni ngombwa rero yuko imyumbati imbere yo kuyiteka kandi vyiza babanza kuyigiramwo, babanza bavyita kare bavyita kuyisabura, gusabura ikintu.
ni kujya kuntu babanza kuyishira mu mazi ikararayo, imaze kurarayo ayo mazi bayitetsemo uno munsi bakayasesa, nejo bagasubira bagasa n'abayasheshe bakayiteka, bayitetse amazi ya mbere bashizemwo bakayasesa. Kujya uteka ikintu amazi ya mbere ukayasesa, hanyuma ugaca ukoresha ayagira kabiri. Ico gihe urumva yuko tuba tubigize nk'inshuro zibiri. Urumva uno munsi turatetse iyo myumbati, ntiturindiriye kwisha, ni nka kujya bagira imikembe, hanyuma ayo mazi bakayasesa bagashiramwo ayandi agaca araramwo. Ayo arayemwo barayasesa, hanyuma bagaca bateka n'ubundi ayandi bakayasesa. No kuvuga amazi uza kujyana n'iyo myumbati aza kuba amazi agira inshuro igira 4. Uca usanga kwa kungene yarura ukiteka ejo siko iza kuba irura uno munsi. Murumva rero yuko iki kintu bita cyanide dusanga mu myumbati nico gituma iyo uhekenye umwumbati urura ufise n'inzara, naho utoba ufise inzara ukarenza doze cyanide iba ifatira ku muntu, ni hahandi uca wumva ngo umuntu yahenzwe n'imyumbati. Ubundi hatarimo cyanide nyinshi ntuhendwa umwumbati uguhende, ariko iyo cyanide iragumamwo igakiza mu mubiri. Igihe rero wagiye urahekenya imyumbati idatetse, iyo cyanide buri gihe iza mu mubiri wawe ikawankiriza. Imyumbati rero ikabikorwamwo ibintu bitandukanye, hakaba harimwo imisigati no imikate, hakabamwo amafiriti yo mu myumbati ariko sindayarya, hakabamwo imitsima, umutsima wowe niwo twiberamwo. Abantu bawujya avamidi nk'ubu saa sita irarimbanije bariko barashaka kuyijya. Hakaba n'imitsima yindi ya kizungu ariyo bita amagato n'ibindi. Rero imyumbati bayitegura kwinshi. Iyi myumbati ikaba yifisemwo intungamubiri nka vitamine C, thianine, riboflavin byamenye twababwira na niacin. Hakaba gusa yigiramwo na proteine nkeya. Iyi proteine nkeya rero iba iri mu myumbati hakabamwo n'ibinure bikeya. Nivyo rero bituma kubera iba irimwo ibinure bikeya, abantu kenshi bagiye bagwara ingwara tuza kubabwira hepfo bojya imyumbati. Rero bayikoresha kenshi iyo baba bagomba kujya n'ibindi, rero bikabongerera ko intungamubiri kugira ngo ntibagire ikibazo cyo kuba bofungura nabi. Kuko amababi y'imyumbati iyo akaba kungahaye kuri za proteine zikenewe mu mubiri, hakaba hari abantu bahitamo gukoresha imyumbati ivanze n'amababi, bakakira imyumbati ijya mu kuzimu nyene, hanyuma bagaca bakira n'isombe bagatekana. Ivyo nagenda amaze kubijya. Rero amababi yayo ni kugira ngo birinde ikibazo cyo kuba bagira n'imirire mibi, mifungurire mibi mu gihe baramuka bariye imyumbati yonyene. Rero imyumbati ntibyasaba yuko iribwa yonyene oyaye. Rero nizere yuko nimba ufise icyo ushobora kubaza, urashobora guhamagara kuri 66 83 30. Urahamagara kuri 66 30. Tubateze yompi. Murabizi yuko iyo twagize ikiganiro duheza tugaca dutanga imirongo. Ikaze rero kuri mwese. Ndasubiramwo nimero ya telefone ushobora guhamagara nimba ufise icyo uterera ku mwumbati canke icyo ushobora kubaza. Urahamagara kuri 66 83 30. Kujya rero imyumbati mibisi canke iteguwe nabi, nivyo turiko turababwira, bishobora kugira bishobora kugira ingaruka. Twavuze rero ibyiza by'imyumbati, tugaruke no ku bibi
vyayo igihe mwabifashe nabi mwarengeje. Izi ngaruka rero zitandukanye habamwo ivyitwa cyanide twabivuze, kandi ni bibi ku buzima bw'abantu. Muri izo ngaruka rero haba harimo kandi nko gutuma amaguru y'abana bakiri bato ananirwa gukora, ugaza usanga umwana yabaye pararize, cyo bita gukora kw'amaguru y'abana pararize, mu cyongereza bavuga ngo paralyzed legs. Rero no kugira ngo urugendo ruto no kugira urugero ruto rwa iyode, kuko umubiri w'umuntu uragirwa n'icyo bita iyode. Iyode rero iraheza igaciba nkeya mu mubiri kandi nayo iba ikenewe. Rero ibi bya cyanide biraheza bigatuma iyo iyode iri mu mubiri w'umuntu igenda ikaziragabanuka kandi umubiri uba uyikeneye. Hari kandi no kuba iyo kongera n'ibyago mu kurwara umwingo. Muramaze kubona abantu b'abagabo canke b'abagore, sinzi mugabo impamvu hakarirwa abantu b'abamama bo mu bwoko bwa femine, bwo mu bwoko bwa kobwa canke gore, sinzi impamvu bakunda gukarirwa n'umwingo. Ariko ntimwumve yuko umwingo uterwa no kuba wariye imyumbati, oyaye, ariko kuba urya imyumbati kenshi gashoboka haba harimwo n'ivyago byo guterwa n'umwingo. Umwingo ni ikintu kiza mw'izosi kenshi, mw'izosi nyene imbere, kigatuma izosi rimera nk'irivyimbye gutyo. Kandi umwingo udahuye n'aba specialiste bo hanze nyene bo ku rwego rurerure ngo bayibage, ntiheza ngo igende uko ngo ivyimbuke, yaje urayibanaho kandi ni kwica vuba, oya. Ariko umwingo uja guterwa n'ivyo. Rero iyi ngwara rero ikunda kuba yibasira abantu bageze mu zabukuru. Umwingo ikaba irangwa no kugira no kumva n'intoki kandi zidakora neza ku bantu bakuze, kumva amaguru ntakora neza, kumva waguye ibinyanya. Rero murumva ibyo byose ni ingaruka. Hakabaho no kutabona neza, ukungene abantu bageze mu zabukuru baba bafise ukungene batabona cyane, nk'ikintu kiba kiri kure coco ntaba kikikora canke ntaba kikibona, canke ikintu kiri hafi nko ku rupapuro ni hahandi, nubwo yo kwambara amarinete y'amalupe bidakunda. Hakabamwo no kubura za nguvu twababwira, abandi bakajya imyumbati ngo bazironke, ariko ugeze mu zabukuru ukayabura za nguvu kubera wariye imyumbati myinshi. Vya bindi tuza tukubwira n'inyama rya nkeya kuko wariye nyinshi uca urwara ingwara. Rero kugira ibibazo byo kugenda warariye cyane imyumbati biraza n'ingoga. Hakaba hari n'ibyo rero bigenda bituma buke buke umuntu atakaza inguvu igihe ageze mu zabukuru. Niyo mpamvu buri kintu cyose umuntu yarakwiye kugifungura atikurikiranya nk'iminsi myinshi. Mugaje ndetse kukubesha ibiharagi nta muntu yovyihanganira, kandi navyo nyene urumva biragamye mu gihe wiriye byonyene. Impamvu ibiharagi biryoshe bitanga za nguvu nyene, bikagira umuremo mu nda. Nk'ubu wofata irengarenga naho wowe waziteguye gute, ukavuga uti je ngomba kuzirya indwi yose, ntiwo bishobora. Ariko ibiharagi nico kintu gihambaye mu bintu byo kurya vrema. Ikintu kitarimwo ibiharagi uzokwa musanga umenga kirayoka. Niyo uri kuracarura mu isahani nako mu nkono
wumva gihera n'ingoga birayoka irengarenga ushobora kugura n'iz'ibihumbi 5 mugabo waziteka ugasanga zinganye n'irobo y'ibiharage watetse. Urumva kurya rero ibiharage biba bifite umuremo niko binatuma umuntu agira inguvu. Rero kenshi imyumbati ntabwo uyifungura yonyine kandi ntiyo nakwemerera iyo kwiyamiriza, ariko ibiharage urashobora kubikaranga ukabikaranga neza ugashira hejuru y'umuceri nyene wabuze zasombe canke yarengarenga n'ubundi ushirako hejuru biremera. Rero byose biraza biremera buke mugabo ntawo guhanura yuko wojya imyumbati kenshi, ahubwo zura ujya n'ibindi kuko urumva iyi cyanide yo kugirira nabi. Imyumbati rero ikaba ifisemo za vitamine A na C. Izi vitamine hakaba harimo na fer na potassium na calcium. Ikindi kandi imyumbati ikaba itanga igogorwa kwa kunyene umuntu agubwa neza mu mushishito, ku buryo ari vyiza ko abantu bagira ikibazo cyo mu mushishito boheza bakaza barajya imyumbati buke n'ubundi bakayishira mu bibaye ngombwa bakaza barayihekenya. Mugabo si vyiza guhekenya imyumbati irura, oya urahekenya agapande gatoya. Vyiza rero boyiteka kugira ngo ivyo vyose bya cyanide bize biravamo. Imyumbati kandi ishobora no kuvura uruhu rw'umuntu wari imyumbati ni mu gihe rufise ibibazo byo gusa nkaho wahiye kwa kungene umubiri w'umuntu ushobora gututumba ukuntu. Murazi kujya kuntu umenga umuntu yahiyeho mu binyigishi bikunda kuba byabayeho, muga no ku mubiri birabaho. Sinzi kibazo kiba cabaye, ariko umuntu ashobora kwifashisha ifu y'imyumbati ubwayo canke ifu y'amababi y'imyumbati agasiga aho hantu haba haje ibintu bimeze nk'ubushe. Ego rero imyumbati ikabifasha mu gusukura umubiri, ikabigabanya n'ibinure bibi mu mubiri bimwe bya cholesterol n'ibindi, ikanatuma amaraso atembera neza mu mitsi, ikanafasha mwiremwa ry'uturemangingo twatundi tw'amaserire canke amafibre dukunze kuvuga two mu maraso dushasha. Imyumbati ikabigabanya ivyitwa acide urique. Iyo acide urique umenga ni acide sinumva ingene noyibasigurira. Niyo mpamvu rero biba byiza ku bantu bagwara indwara yitwa gute yuko mu bifungurwa bashiramwo imyumbati. Imyumbati rero kandi kabishobora no gufasha abantu bagira ibibazo byo kubabara mu ngingo z'imitsi, mu ngingo z'amagufa nako, canke bagwara za rubagimpande. Murumva yuko ari ingwara zigenda zifata mu mitsi nyinshi, cyane ku bantu baba bageze mu myaka ikuze, bageze mu zabukuru, bakunda kuba bagwara ibyo bintu. Nico gituma muzobona baba bifatikiza nk'inkoni canke bakaba bafise bekiye. Kiya gihe urumva aratambuka akababara, mugabo akagerageza, kuko umuntu uko yoguma yicaye ahantu yotembera, kuko uri kuratembera biratuma umubiri uza urizanamwo akantu k'inguvu gutyo. Imyumbati ikaba yongera ubudahangarwa bya bindi bavuga immunité y'umubiri, ikarinda umuntu kugwaragurika. Imyumbati rero ikaba ishobora no gukoreshwa mu kuvura ibikomere. Sinzi rero burya iyo ubonye imiti, hari iyo ubonye nk'akantuzeye akaboate mu Kirundi, sinzi ngene kavuga ubunyene,
canke akabogisi kaba karimwo umuti, kaba karimwo nk'agacupa canke iki, indani urashobora kugenda ugasanga hariyo kataloge y'ingene ukoresha uwo muti, ugasanga ni igipapuro cawo kininiya. Ico gihe iyo ushoboye kugisoma urashobora guca umenya uwo muti ico ukozwemwo. Nk'ubu ci usanga uwo muti wakozwe mu bishishwa by'umwumbati ntiwowurya, canke ugasanga wakozwe mu myumbati muri rusange wowurya. Wumve rero yuko muri bimwe mu bitari bike mu byo abahindi canke abashinwa abazungu bagenda bakoramwo imiti tugenda twihereza yuko ari ibinyene tugenda twihereza buri munsi, ariyo mpamvu tubatumirira kubyakira mukabirya bikiri naturel, kuko bamaze kubizana nk'imiti. Ugasanga umwumbati warimiwe mu Bushinwa bakaca bawuhinguramwo ibinini bivura gute, ugaca usanga barabizanye muri farumasi ngaha mu Kinama, ugaca ubigura ukaja kubyihereza, ukirengagiza ko wari umwimbati nyene. Hakurya umwimbati bagaca bakuzanira ukawurya mu kinini, wari kugura 2,000. Murazi ko muri no misi imyumbati yeze, wari kugura imyumbati 2,000 ugaca ugura ibinini 10 canke ibinini 6 bivana n'ivyo bakwandikiye, ugaca urya mu binini, ugaca usanga ivyo binini ubiguze nk'ibihumbi 18 canke 15, kandi ibihumbi 15 woguze imyumbati woyiriye nk'incuro 7 mu kwezi, ugaca usanga ya myumbati nyene niyo yogukijije, mugabo ugaca uyirya mu binini bigaca binakuzimba. Nico gituma ibi rero twategezwa kuza tubifungura buke buke, tutaragwara ngo baduhe ibinini bamaze kubihingura. Rero kugira ubuzima bwiza nico kintu tuba tubashakira hano kuri Radio Uhuru. Rero ndabona yuko ikiganiro cacu kigeze ku musozo. Icanyuma rero twababwira nuko imyumbati iba ikungahaye muri calcium, ariyo mpamvu ari myiza kubijanye no gukomeza amagufa. Igihe cyose wumvise ikintu kigukomeza amagufa uze ucemere, kuko amagufa aratangaje. Umuntu agendera ku magufa, ibintu byose dukorana amagufa abakomeye. Na ibundi nyamizi bakubwira ngo urabyibushe ugizene, baba bakubeshe. Ukomeye ntibisaba ko bubyibushe, ahubwo biba bisaba yuko wariye neza. Umuntu agereranye, umuntu ashobora guterura ikintu kiremera, umuntu ashobora kwirirwa ku kazi atangorane afise, ntibisaba ko abyibushe canke agizene, ariko imenya yuko amagufa yawe ariyo abigufashamo. N'ubwonko bwa nyabwo indani, ubwonko hejuru bukingiwe n'amagufa. Rero amagufa ni ikintu c'ingenzi. Muca mwumva ico tuma muza kurya imyumbati. Ego amagufa, ayo magufa yitwa osteoporose. Rero imyumbati ikaba iyarinda kuja avunagurika. Kwa kungene avunika, umuntu akavunika ntaterane byihuse. Muca mwumva yuko ikibazo kiba kiri mu igufa nyene, mu misokoro no muri tujya tundi tuntu usanga indani mu igufa. Ntituba dukomeye umuntu avunitse ntiyungike byihuse. Nayo umuntu yarasanzwe akomeye igufa avunitse mu kwezi kumwe ubu maze kubona aho bigeze. Naye handi baca barinda kuja kugutera cyane cyane muri bya byuma. Mwo bya byuma hariho amaproteze, hariho utuntu nyamba batwita nuko nabyibagiye. Rero birakurinda rero ivyo byose, koroha kwa magufa. Usanga n'umwana muto y'igufa giwe riroroshe, urumva biba bibabaje. Rero kubiba by'umwimbati rero byagiramo vitamine K. Ni byinshi. Mbona umwanya w'ikiganiro cacu c'amagara meza kuri twese gisa n'igirangiye. Rero tuzoheza tuze turababwira n'ibindi mu nyuma. Murakoze, Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Ndikuriyo Merance. Bye bye.